twebwe abasirikare batewe umutima uhagaze n'ibiriko birabera mu gihugu cyacu c'u Burundi, na cane cane uburyo leta y'u Burundi iriko iravyifatamwo ikoresheje urwaruka rwayo rw'imbonerakure, mbere n'abapolisi bamwe bamwe. Birateye agahinda kubona abasirikare bashorwa kw'isongoye nk'inka z'imbagwa, bahagenda mu gikorwa batigeze bamenyeshwa bagiye guhangana n'umwasi batazi uwo ari we, batamenyeshejwe uko angana n'aho atumbereye, iyo yazananye n'ico agamije, ibigwanisho afise n'ubwoko bwavyo. Birateye isoni, birababaje. Turabasavye basirikare bene wacu, mukoresha ubuhinga mufise n'ubwenge mwize, mwanke gushorwa kw'isongoye. Uno munsi musigaye muhabwa amategeko n'imbonerakure, kakagwi kamaze gushirwa mu mugwi w'inkorabara kw'isi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Bobo babaje imbere, ariko bobo baba bazi umuhana utavuga rumwe na leta, bakaca basasa inganda bakamuca umutwe. Uwa mbere dusavye ni generale Prime Niyongabo, umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Turagusavye nyakubahwa generale w'umushinga ntahe nyene, turagusavye ica mbere ko wotomora ukatomorera ingabo umwasi wari we, aho aturuka, ibigwanisho afise, ico arondera, ico agamije. Eka nanone ndabaye ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Aka kanya hari amakuru yihuta cane dushikiye, hariko aravugwa ku mbonerakure ndetse n'igisirikare c'u Burundi inyuma y'ingwano zihejeje imisi zimonogoje muri Rumonge, ndetse no ku munsi w'Imana no ku munsi w'ejo nyene hakaba hariko haraba ingwano zikomeye cane, amasase yari yose. Tukaba turonse amakuru yuko rero hari ibitigiri vy'abantu bishwe, turaza kubirabira hamwe muri aya makuru, turabe n'abo basirikare b'u Burundi bivugwa yuko baguye muri ivyo bitero ndetse bikibandanyije. Inyuma y'ivyo ariko hari amakuru atari meza cane adushikiye yuko nubwo ibi bitero biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi hatanguye kuza umwuka utari mwiza. Hari amakuru turonse yuko vyakomeye cane mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'imbonerakure, ni nyuma yuko twagiye tubashikiriza amakuru yuko no mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi hari amakuru atari meza ariko aravugwa arabana nuko batariko bumvikana ku ngingo zitegerezwa gufata ku birabana n'ibi bitero biriko biraba irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. N'icuka c'intambara, kutumvikana mu bategetsi, igisirikare naco nyene n'imbonerakure batanguye gucanamwo, basubiranamwo, ndetse baratubwira yuko hatanguye kuba ibintu bikomeye cane. Turaza kuraba tunaraba ibitigiri vy'abaguye mu bitero vyo muri Rumonge. Izo ni impfunyapfunyo mu buryo bw'idonido, ndaza yose nyakubwira ingingo imwe imwe. Nkaba rero naguha kaze cane ho twumviriza kandi kurikira amakuru n'ibiganiro vyacu tuba twagutunganirije. Niba utaravyondo subscribe, ngira kana karyo keza ko gupyonda ko uramanuka munsi y'video uraba handitse subscribe canke se handitse s'abonner, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde ko, maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu tuba twabatunganirije. Shobora kuba humviriza amakuru n'ibiganiro vyacu uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndagukengurukiye cane kandi ndanaguhaye kazi muri aya makuru. Intara yose ubuherereyemwo, igisagara cose ubuherereyemwo, umutumba wose ubuherereyemwo, ndaguhaye kaze. Ndahaye kaze kandi nabatwumviriza bari mu bihugu bibanyi, ashobora kuba wumviriza canke ukurikira amakuru yacu uri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, namwe ndabahaye kaze muri aya makuru. Ndahaye kaze nanone abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi c'u Buganda, Kenya, Tanzania, aho ubuherereye irya nino ku mugabane wa Afrika, mwese ndabakengurukiye, ntibagiye abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aya makuru yihuta cane adushikiye arabana n'umutekano nyene, nkuko twabijeje yuko tuzabandanya kubatohoreza azabagezweko ndetse n'azaba ariko aravugwa. Hari icuka kitari ciza hagati y'imbonerakure ndetse n'igisirikare c'u Burundi, vyatanguye kubona yuko indyana ari zose, inyuma yuko rero bibonetse yuko umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara watanguye gucanishamwo abategetsi b'u Burundi
ndetse n'imbonerakure n'igipolisi biraboneka yuko hatanguye kuvuka impari, ndetse izo mpari zikaba zitanguye kuvuka igihe biboneka yuko umugwi wa Red Tabara utanguye kwica abantu isinzi, ndetse ngo ukanica imbonerakure ndetse n'abasirikare. Mbere yuko turabira hamwe vyose nivyo mejeje kukubwira, reka tubanze dutangurire kuri iyi nkuru y'ibitigiri vy'abaguye muri izi ngwano, aho kuw'Imana habaye ingwano zikomeye cane mu makomine ya Bugarama ndetse na Burambi, angaha akaba ari mu ntara ya Rumonge. Iyi ntambara rero canke se n'izi ngwano zikaba zarahitanye abantu batatu nk'uko amakuru twatohoje avyerekana. Amakuru ava muri aya makomine rero y'intara ya Rumonge akaba avuga yuko ibiziga vy'abo bantu vyabonetse inyuma y'ingwano yahuje abasirikare ndetse n'umugwi w'abantu witwaje ibigwanisho. Amakuru ava mu gipolisi akavuga yuko abapfuye ari bamwe mu bagwanyi bari bateye. Gusa amakuru ava muri Red Tabara yoyo amenyesha yuko ngo ata abasirikare bayo bigeze bicwa muri Burambi, bakamenyesha yuko ngo abo basirikare ndetse n'ibiziga vyatowe ari ivy'imbonerakure ndetse n'ivy'abasirikare b'u Burundi, ngo ariko bikanyegezwa ndetse ntibamenyeshe yuko ari abasirikare babo, kugira abanyagihugu batabona yuko igisirikare catanguye gutsindwa, ndetse biboneka yuko ngo abagwanyi ba Red Tabara batanguye kwica bamwe mu basirikare ndetse n'imbonerakure. Red Tabara yoyo yamenyesheje yuko umugwanyi wayo umwe ari we yaguye muri izo ngwano, ariko igisirikare c'u Burundi coco cikemeza yuko ngo hari ibiziga bine vyatowe vy'abagwanyi ba Red Tabara. Nkuko amakuru avaho muri ayo makomine bivuga, intambara zahereye mu gatondo gushika nk'igihe c'isaha 4 mu gice c'umutumba Gisagazuba yo muri komine Burambi, hafi y'urubibe rw'iyo komine na komine Bugarama. Izo ntambara zahuza umugwi w'abitwaje ibigwanisho hamwe n'abasirikare n'igipolisi. Inyuma y'iyo ntambara abanyagihugu bakaba barabonye ikiziga c'umuntu yoba yarahitanywe n'ayo masasu ku ruzi Ruzibazi rugabura amakomine ya Burambi na Bugarama. Izindi ntambara zadutse nk'igihe c'isaha 9 gushika isaha ya 11 y'umugoroba, aho hari ku mutumba Bambo muri zone Ruteme muri komine Bugarama. Inyuma y'izo ntambara abantu babiri baratowe ari biziga. Amakuru atangwa na bamwe mu bapolisi bari muri izo ntambara havuga ko abo bapfuye ari abagwanyi. Basigura ko umwe muri abo bagwanyi yiturikirije ko grenade kukwanka ko araswa, nayo uwundi akaba yararashwe. Abo bapolisi kandi bamenyesha ko ku ruhande rwabo hari uwakomeretse umwe, haranafatwa inkoho zibiri. Muri izo ntambara kandi amakuru ava kuri iyo mitumba avuga ko hafashwe igikoresho cyo guhanahana amakuru bita Motorola. Abajejwe intwaro ku mitumba ya Bambo na Muhuzu hakurya yaho bamenyesha ko abantu batarara mu mazu muri kino gihe kubera ubwoba, ahubwo ngo barara binyegeje mu mashamba. Mu yandi makuru nakubwira yuko tukiri kurabana n'ibitigiri nyene vy'abaguye mu ngwano, abantu barenga 40 nibo bamaze guhitanwa n'izi ngwano zimaze hafi ukwezi kose mu gihugu cacu c'u Burundi, hafi y'imigwi yitwaje rero ibigwanisho n'inzego z'igihugu. Ingwano zivugwa mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza ndetse no mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu bo muri izo ntara barara ntibuca kubera izo ntambara, inkoho, uboneka yuko abagwanyi bimonogoje. Muri rusange rero bagasaba ko umutekano wabo wakongerezwa, nk'uko twagiye dukunda kubimenyesha. Benshi batanguye guta izabo. Ikomine ya Bugarama yo mu ntara ya Rumonge imaze kugandagurwamwo abantu 18 mu ngwano zihuza abasirikare ba leta n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho. 12 bo mu Gahuni bagandaguwe kuwa 23 Myandagaro uyu mwaka. Batanu bishwe ku igengezo ya 12 Nyakanga, nayo batatu bagandaguwe kuri uyu w'Imana uheze. Muri komine ya Burambi yo mu ntara nyene ya Rumonge, abantu 4 nibo bamaze kugandagurwa muri izo ntambara zihuza abagize umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho n'abasirikare ba leta. Batatu bishwe mu ijoro ry'uwo Mungu uheze, umwe nawe yishwe kuri uyu w'Imana.
mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike ku mutumba wa Ndayi abantu 3 barishwe mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye kuwa 28 Myandagaro uyu mwaka. Nayo mu ntara ya Kayanza muri komine Matongo ku mutumba Nyarumanga abantu 7 niyo bishwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho waje uvuye mu kibira mu ijoro ryo kuwa 4 uheze. Muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza abantu 13 niyo bamaze kwicwa kuva havuzwe imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho muri yo komine kwigenekezo rya 28 Myandagaro uyu mwaka. Kiretse umuhari Rede Tabara wigambye ibitero vy'Ibugarama n'ivy'Imatongo na wundi umuhari uravuga kuri kuragwana iyo ntambara mu Burundi. Gushika ubu na gacerere ku ruhande rwa leta y'u Burundi mu gihe abanyagihugu bo aho bari batekewe n'ubwoba. Mugihe kandi imyidogo ari myinshi mu basirikare bamwe b'igihugu muri iki gihe havugwa ibitero vy'abantu bitwaje ibigwanisho mu Burundi. Nari nabikubwiyeho mu buryo bw'imfunyapfunyo hari umwuka utari mwiza ndetse biboneka yuko ngo hoba hatanguye kuvuka impari mu gipolisi ndetse n'igisirikare n'imbonerakure mu gihugu c'u Burundi. Abo basirikare rero ngo bababazwa n'amategeko bahabwa no guharuka kw'imbonerakure za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu gihe ngo baba bageze ku rugamba. Ibi ngibi twarababwiye yuko ngo vyoba ari birimwe mu biriko biratuma abantu bicwa cane ndetse ngo n'inyeshamba za Rede Tabara zikabandanya ibikorwa vyazo kuko abategetsi bo ubwabo ndetse n'abasirikare n'imbonerakure batariko bumvikana ku ngingo zifatwa ndetse harimwo ibintu birabana no kuba hatari ukuvuga rumwe ku bitegerezwa gukora. Umwe rero mu ntwazangabo z'u Burundi asaba ashimitse bagenzi we gukoresha ubwenge bafise n'ubuhinga bize kugira bamenye uko bagwanya umwansi batabanje kuba ibikoresho vy'umugambwe CNDD-FDD mu kugwanya umwansi batazi. Iyo myidogo y'abasirikare ifatiye ku bitero bimaze iminsi bikorwa mu gihugu n'abitwaje ibigwanisha. Inyuma y'igitero cyo kwa 23 z'ukumunani mu ntara ya Rumonge haciye hakorwa ibiganiro causerie morale mu rurimi rw'igifaransa muri komine ya Mugamba kw'ishure ry'imyuga rirahitwa ku Muyange hari kwigerekezo rya 24 z'ukumunani. Nkuko ayo makuru abivuga, ivyo biganiro vyahawe hanini abasirikare bahoze mu mugwi wa Gwana FDD aribo Pempeya bavuye mikambi ya Mabanda no mikambi ya Bururi. Umwe mu ntwazangabo z'igisirikare avuga yuko kuva ivyo biganiro bibaye bisa nkuko vyacanishijemwo abahoze mu gisirikare ca kera n'abahoze mu muhari FDD. Ivyo navyo ngo bigatuma batamenya uko bagwanya umwansi iyo bashitse ku rubuga. Twebwe abasirikare batewe umutima uhagaze n'ibiriko birabera mu gihugu cyacu c'u Burundi na cane cane uburyo leta y'u Burundi iriko iravyifatamwo ikoresheje urwaruka rwayo rw'imbonerakure mbere n'abapolisi bamwe birateye agahinda kubona abasirikare bashorwa kuri songoye nk'inka z'imbagwa bahagenda mu gikorwa batigeze bamenyeshwa bagiye guhangana n'umwasi batazi uwariwe batamenyeshejwe uko angana n'aho atumbereye iyo yazananye n'icagamije ibigwanisha afise n'ubwoko bwavyo. Iyo ntwazangabo mu gisirikare isaba ishimitse bagenzi bayo kumenya gukoresha ubwenge bakareka gukoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Agasaba kandi n'urongoye ibiro bikuru vy'intwaramiheto Prime Niyongabo gutomorera ingabo arongoye umwansi uwariwe bahanganye bakareka kubita abasuma. Birateye isoni birababaje. Turabasavye basirikare bene wacu mukoresha ubuhinga mufise n'ubwenge mwize mwanke gushorwa kwisongoye. Uno munsi musigaye muhabwa amategeko n'imbonerakure kakagwi kamaze gushirwa mu mugwi w'inkorabara kw'isi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Bobo babaje imbere ariko bobo baba bazi umuhana utavuga rumwe na leta bakaca basasa inganda bakamuca umutwe. Uwa mbere dusavye ni Generale Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Turagusavye nyakubahwa Generali wo mushinga ntahe nyene turagusaba icambere ko wotomora ukatomorera ingabo umwasi wariwe ahaturuka ibigwanisha afise icarondera icagamije. Mukamenya ko kuva ivyo bitero bibaye mu gihugu c'u Burundi igisirikare c'u Burundi n'ubu kitarigera kivuga aho gihagaze. Bikaboneka yuko rero izi ngwano ndetse n'izi njyane zitanguye kuvuka mu bategetsi vyoba bigiye gutera ikibazo gikomeye cane aho bamwe bariko
bagenda biyamiriza ngene izo mbonerakure ndetse izi ngingo ziriko zirafatwa ndetse no kugenda bahabwa amabwirizwa n'imbonerakure biboneka yuko vyatanguye guteza umwuka mubi muri rusangi. Ni amakuru rero yose tubatohoreza, ariko tukaba nanakubwira yuko muri rusangi abariko baragwana bahamagarirwa kubaha ubuzima bw'abanyagihugu badafise uruhara mu mishamirano nk'uko amategeko mpuzamakungu agenga inyifato yo ku rugamba rw'intambara bivuga. Nk'uko rero bisigurwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, abanyagihugu rero ngo nta nguvu baba bafise mu gihe rero babo bahohoterwa canke se bo bahohotewe n'impande zigwana bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu ahana ivyaha vyo mu ntambara. Tubibutse yuko Lady Tabara yo yamenyesheje yuko ata mwenegihugu yica, ngo ahubwo nk'uko abo benegihugu bariko baricwa n'imbonerakure zifatikanije n'abasirikare b'u Burundi ngo ku mvo z'uko boba bikekwa yuko bakorana n'umugwi w'abagwanyi. Lady Tabara yo rikamenyesha yuko ata munyagihugu yicwa muri rusange. Kuko amategeko mpuzamakungu arubahiriza abasivile yuko atakintu na kimwe co bakora ko mu bijanye n'aba bariko bagira intambara, kanatsinda abasivile kenshi bafatwa nk'abantu ataruhara baba bafise mu ntambara. Ikindi naco amategeko mpuzamakungu bita droit international humanitaire ashika kure, arabuze yuko n'umuntu atakika aragwana yogirirwa nabi cyane cyane mu guhohoterwa canke kwica. Bisigura yuko iyo umuntu yariko aragwana mu intambara akaba yayihagaritse, ico abari bariko baragwana bashobora gukora conyene nuko bashobora kumufata bakamushikiriza ubutungane. Ivyuko umuntu bamufata bakamwica kubera bamufasha ariko aragwana canke bamufasha yahagaritse kugwana, co kimwe n'abanyagihugu basanzwe amategeko arihanikiriza yuko abo bantu bogira ico baba. Tugasaba rero yuko abasirikare n'abapolisi ba leta y'u Burundi bo kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu kuko arabafata, tutibagiye n'iyo migwi bigwana, bakamenya yuko bategerezwa kubahiriza abasivile be n'ivyo batunze. Nta kintu na kimwe kitari ko gikoreshwa mu ntambara bashobora gukora ko mu vy'umunyagihugu iyo bikozwe uko amategeko agenga intambara aba yahonyanzwe. Tugasaba yuko bo kwikubita gashi, ntivyumvikana yuko abantu bafatwa kubera bikekwa ko bafitaniye isano bakaca bicwa aho gukorwa ko kumbura amatohoza, canke ugasanga abantu bishwe kubera amategeko agenga ivy'intambara atari karubahirizwa. Bamenye yuko abariko barabikora uko amasentare mpuzamakungu, amategeko mpuzamakungu ashobora kubakurikirana mu gihe bubandanya bica abasivile babahora ubusa, ngo ni kubera hariko haraba ingwano hagati y'igisoda leta y'u Burundi n'abateye iyo leta. Tugasaba rero ko bokwikubita gashi amategeko mpuzamakungu akubahirizwa. Ayo rero namwe mu makuru muri rusange agenda akavugwa cane nga mu gihugu cacu c'u Burundi arabana n'umutekano, ariko tukaba tubandanya kubatohoreza n'andi makuru ariko aravugwa ijya nino mu kanya ndaza mbashikirize n'ayandi makuru turiko turabatohoreza. Niba utarafyonda subscribe ngira ndakwibutse yuko akari akaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu wa mbere babironka.